Hari ikintu ngomba ndakwibarize nkawe uri mu bateguye iki giteramo ca Indundi Concert mu makartie ngenda ndatemberamwo bamwe baravuga ati Eripro azobemeza muri kijya giteramo ahandi ngo YC Mr Pondis ngo ebana ngo azobata hasi hariya anye ngo Treyzo ngo ebana ngo ngo Treyzo na Rapboy ngo bajya bajama ngo bazobata hasi bose kuri dire hariya bamwe babita ngo ni wa Banapua aba R&B abaririmba R&B akavuga ati ujya mwana iza aje nawe azobata hasi oxy hariya bikagenda uko jewe rero ngomba iki giteramo mwagiteguye kubwihiganwa mbe bimeze gute byamaze kugaragara benshi ndibaza barindiriye kubona umuntu agiye kuryohera abandi babona ati mbe basha king n'uyu kweri umwami wa stage muri bano barindwi bose batatu bane batanu batandatu uko ndazi bose ho bari nta numwe yice. Reka tubaze Berry Music urameze neza uri mu kiganiro bro namahoro ego abafana abariko baragukurikirana mu kiganiro kumbure aho turi kumwe nomwe DJ Solight ari mu bateguye Indundi Concert igitega turiko tugenda kumbure twibazisha umwe mu baririmbyi bazoba biteguriye iki giteramo mbega iki giteramo kumbure uri kucitegurira gute bro nkuko vyama barabizi yo nteguye igiteramo mba niteguye kabisa nama niteguye nk'umusigare tu ndiko ndabata playlist imeze neza anzwe bazogaya barabizi gutega kabisa sijya mbere baby melana baby melana Igozen TV. Eripro yaririmbye avuga ngo yaririmbye avuga sista ubufisi ibere rihagaze ejo riguye baguye inkoko bizoba biheze sumbirize iyi ndirimbo nayo ya YC ayandi mazina ngo yitwa ni YC Mr Pondis kuva he kuva muri Mega Dream Entertainment ugiyisira sofsa yo wifite yinawutino kugonga amaciya ni umuririmbyi kandi abaririmbyi babiri basanzwe bavukana ni Treyzo na Rapboy tugaruke muri akaye karirimbo kabo turashaka kuvuga ati yo cyangwa tukavuga ati soba cyangwa tukavuga ati big byose ko umuntu abitahura tuzi kuri yo akaririmbo kumbure banakorera remix bari kumwe na Bad Boy Kira Dabuji kugace twigarukira n'iyindi ndirimbo kandi n'iyindi ndirimbo kandi ya Mr Delay mwavuze ko DJ Solight Mr Delay nawe asanzwe ahurikiye muri label ya Mega Dream Entertainment asanzwe ari muri iyo label nyene ya Mega Dream Entertainment akarimbo twokumviriza ka Mr Delay nako kaze ku izina rya gute wowe ushobora kumviriza nsekera turagarutse na Berry Music kumburi wowe ushobora kuba uzi ayandi mazina Berry Music asanze yiyita mu kazi kwe ko kuririmba Berry Music tumenye ku kandi kazina kagute nawe nta kandi akazina novuga kandi akazina kari ku ruhande ya Berry Music kiretse kumva ari amazina yahawe n'abavyeyi bwite ariko ni Berry Music tumuzi nyene nka Berry Music ku bikorwa vyiwe nawe tumwumvirize mu karirimbo ka unasema mimi muhuni au jiara masigihumbi Yes kumburi abo bose abaririmbyi kumburi mugiye kwibonera mu gisagara ca Gitega mu gitiramo reka mvuga ati igiteramo noneho aho afishe iriko ivugisha batari bake mu gisagara ca Gitega ndetse mu gihugu cyose muri bamwe basanzwe bakunda umuziki ndundi igiteramo cyaje ku izina rya gute bro ariko imbere yuko nshobora kuvuga igiteramo handi umuririmbyi burya arimwo n'umuririmbyi yakiriwe neza kumbure n'abanyagitega n'umuririmbyi novuga bamenye ku izina rya Ox yaririmbye indirimbo yise Son Excellence
yakunzwe ariyo ndirimbo novuga keshi yamuhaye akaje ko gushika muri kino giteramo. Igiteramo natwe twacise Indundi concert. Igiteramo caje ku izina rya Indundi concert, igiteramo kumbure aho ndabigutuye muraza kubona affichage ukuntu yakaka. DJ Solight aba yateguye ngo Mr vya bintu biravuga. Mu minsi hezi nabonye post yawe wambaye ibutura uranazikunda n'ubu niyo wambaye ufise n'agasakoshi. Bavuga ati DJ Solight noneho asubiye muri Kongo kuzana udufufu. Ico kintu nakiyamirije bro. Nizose kivuga. Ico kintu nizose ukindendereza. Agafu. Ya nangiye kubategura igiteramo mu gisagara ca Bujumbura. Mugasi nangiye muri Kongo. No. Ariko bro ndiko ndaraba vibe gusa y'iki giteramo nibaze ko baguhaye udufu tumeze neza dutagase. Ugombye kuvuga udufu, ugombye kuvuga iki? D'abord umuntu yishure kuco atahura, nabaza kwishura ku kintu adashobora gutahura. Je ndatahuza neza nkumva neza ikibazo. Uvuze udufu bamaye iki c'est quoi? Ya Wengira wadutahuye kuko nico gituma wanakwevye ikibazo twa dufu baguhaye. Ibyo nivyo mama muvuga imisi yose. Ya gusa ico kibazo umuntu azoza kimbaza dushwana. Kinyishuri rya nyuma sinzo nukuri kw'Imana sinzosubira kukikubaza. Wewe uwo kubaza wishura ikibazo udafitiye inyishu wocishura wovuga ati ico kibazo ntaco nshoboye. Ya ugishoboye nako kacishura ariko nibaze ngaho gushobora kuba uriko urabesha abantu bako batwumviriza. Nagira umuntu yumviza ibi bintu ariko avuga uno mujama ariko arababesha. Ariko arababesha. Ubufu nabwo murabizi ko tuburonde yaga ngo nyene ubufu kugira ngo tubeho, abazi ubufu barabuzi ariko nibaze ubufu katakindi kintu murashobora gutahura. DJ Solight urumwe utegura igiteramo mu mezi menshi. Wiha ikiringo kumbure gikwiye kugira ngo ushobore kuorganiza igiteramo, ushobore gufashanya n'aba boss kanaka kugira ngo mutunganye igiteramo. DJ Solight hariho akabanga kumbure wama wibitsemwo kugira ngo abandi bantu basanzwe batunganya ibiteramo bafatishe canke baronka abantu nkawe. Aho kabanga n'ubu vraiment nturiyumvira ko uwo mwuga canke ako kazi ugasabikanya n'abandi. Ya akabanga nkoresha kambere nuko ikintu mba niko ndategura d'abord ndagiheza Imana nkavuga ati Imana mfasha uruno rugendo ndimwo shika amahoro. Ca kabiri nuko ntegura nkagerageza kwerekana ishusho nziza ico giteramo kuburyo yuko umuntu wese akibona abona ati ca giteramo kweri si bwana. Ya kandi ikindi nuko nkunda abajene situ nk'abigitega baranyita abandi bakunda akazi kanje. Iyo bamunye ndabategura ikintu barabonye yuko ntiganda bata hasi nabo baraba mu bantu bashigikira kandi ndabashimiye aho bari hose. Umuntu ariko yatumviriza yubahwe, umujene wese ngo agitega ashikya DJ Solight yubahwe kabisa, much respect. Solight umenya gute abanyagihugu umuririmbyi canke abaririmbyi banyotewe kuko jimaze kubona ubakora hamwe babanyotewe. Wowe umenya gute ati igitega abanyotewe umuririmbyi uno? Ya kunyotegwa umuntu bugeze turatahura ni kwa kundi bakubwira ngo kumbure ngo indirimbo ngo umeze ukunuko ngo niryohera umuntu ariko siko nibaza bavyiyumvira. Jewe sho negura cha munimvyi nshobora kuyumvira yego nivyo ndashobora kubanzi ukuntu ahonca mu makartier canke aho ingenda nkumva indirimbo kuntu yakigwa n'abantu canke nko mu kiganiro sanzwe nkora nkumva feedback y'abanyagihugu bakavuga ati ino ndirimbo nayikunze no muririmbyi nkavuga ati no mu bro ndabona ariko arakora. Ariko je sinobwa ngo abandi ngo ntibakora barakora ariko vyose nugutegura ntibaze bavuga ngo sugutegura kuko nubwo wozana nguzanye ngo umuririmbyi ngo avuye ngo hanze guca ukazana nde ashobora kuza akakubita swata nubwo wokwireme kandi ca ukazana abaririmbyi bameze gute ugakoranya barashobora bakaza bakubita swata none ico bibaza nako bavyavuye guki
ciyumvira ni ugutegura saba kuba wateguye inzira ico kintu ugomba gukora ico kintu uba ugomba gukora d'abord inzira ya hari ikintu ngomba ndakwibarize nkawe uri mu bateguye iki giteramo ca Indundi Concert mu makartie ngina ndatemberamwo bamwe baravuga ati Eripro azobemeza muri kijya giteramo ahandi ngo YC Mr Pondis ngo ebana ngo azobata hasi hariya anye ngo Trezo ngo ebana ngo ngo Trezo na Rapboy ngo bajya bajama ngo bazobata hasi bose kuri dire hariya bamwe babita ngo ni wabanapua aba R&B abaririmba R&B akavuga ati ujya mwana iza aje nawe azobata hasi oxy hariya bikagenda uko jewe rero ngomba iki giteramo mwagiteguye kubwihiganwa mbe bimeze gute mu bisanzwe iyo hamaze kuba hakoranye abarimvyi 2 3 4 5 6 kuko kumbere bajya tubona muri afishe sibo bonyine hano abandi ku ruhande bazoza byamaze kugaragara kandi batazobava igitega harimo n'abanyagitega n'abandi bazova mu gisagara ca Bujumbura rero igitamo kimaze kuba kirimwo abaririmbyi bangana nka kujya tubifata nka competition kuko ndise yuko hari umuntu wese azoza abise umufana wiwe hari uzavuga ati jewe ndakeneye kubona performance y'uno mu artiste ingera za kubikora urumva benshi baririmbira ati mbe ko Beri yaje araza wenyene ko Eripro yaje araza wenyene mbe ko zo&Rapboy yaje araza baraza bonyene performance twayibonye igitega ubu naho bigiye kugenda gute ubu naho bigiye kugenda gute ubu naho abantu bose bagiye kugenda gute benshi ndibaza barindiriye kubona umuntu agiye kuryohera abandi babona ati mbe basha king n'uyu kweri umwami wa stage muri bano barindwi bose 3 4 5 6 uko ndazi bose ho bari nta numwe yice reka tubaze Berry Music urameze neza uri mu kiganiro bro n'amahoro ego abafana abariko baragukurikirana mu kiganiro kumbure aho turi kumwe no DJ Solight ari mu bateguye iki kiganiro ca Indundi Concert igitega turiko tugenda kumbure twibazisha umwe mu baririmbyi bazoba biteguriye iki giteramo mbega iki giteramo kumbure uri kucitegurira gute bro nkuko byama barabizi yo nteguye igiteramo mba niteguye kabisa nama niteguye nk'umusirikare tu ndiko ndabata playlist imeze neza anzwe bazogaya barabizi gutega kabisa sijya mbere nta nkeka uraheruka igitega mu giteramo kumbure cyari cyabereye ku masanganzira muri Antonio Bar aho wakiriwe n'abantu isinzi kabisa nkuko bari banyotewe Melana umwanditsi indirimbo Melana na Ma n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ariko Berry Music mu munota umwe kumbure nari nagutelefone tugirire akapera y'akaririmbo kawe kakunzwe ariko Melana kugira ngo tukubaze ikibazo cya nyuma twumbure cyatumye tuba telefone okay. Ururumuri mu mwijima uri nyenyeri tazima girl I'm in love with you I want to be with you you know I'm in love with you I want to be with you, baby Melana, baby Melana. Yeah, man. Yes, Berry Music kumburi mbwirira abafana kumburi mbega kurojya munsi dusanzwe tumenyereye ko abastare nkuko muba muzimvye mushika umwanya warenganya arico kintu kumburi umuyaya aba yasavye uruhusha iwabo canke umwana aba yatorotse iwabo ugasanga aratashe atabonye Berry Music ari we yamuzanye Berry Music kuri MIC za Igozen TV ngirira akantu usezeranije abafana bagukunda bigitega yo namandi ku masaha ndiye saa 2 chika saa 2 nyene ndiye saa 3 ndiye saa 4 so waza ko amasaha bategekanije ko nzoririmbira ko nayo nyene babaza ari be data ndabakuye sana munyagitega batari benshi
benshi kuruta n'ujya munsi ya uko tuzoba turi benshi abarinzi babikora fresh sana bose bazohare tugusezera Berry Music abarozi turabakumiriye kugira ngo ntibaze twicire igiteramo cyacu bro. Man, ububasha n'ubw'Imana abantu nta bubasha dufite. Asante sana Berry. Yes Solight uri kurabona ko tugenda duhamagara abastari kumbure baduha umuco. Berry Music aratwemereye ko azoshika kare. Ariko byaho bihora bishika ugasanga abastari batevye iki kintu Solight ndakigusabye ntikize gisubire mu giteramo kumbure kigira kibe ku munsi mukuru wa Pasika. Ya ikintu ndabemereye abafana b'umuziki ndundi situ abantu bazoba bashitse kuwo munsi bipfuje kuraba uwo muririmbyi bazoba bahari abanje bazoze guteramisha neza ndisi esete yuko igiteramo kuva isaha 8 top umuririmbyi wa mbere azoba yamaze kurira kuri stage. Birabona ariko ico ndabasaba ahubwo mbere ahubwo nuko bonyene nkuko batari bamenyereye bitamo bazi ko biba mwijoro oya bitwararike kwinjira hakiri kare binakunze n'amatike azotangura gudandazwa imbere y'uko gitamo kiba kugira ngo ntihazagire umuntu avuga ati yabuze ingene yinjira ngo hakiri kare. Nukuvuga igiteramo isaha 8 kizoba gitanguye umuririmbyi wa mbere azoba agiye kuri stage. Ico mvuga umuntu azoze kare nibamenyere ngo vya bintu ngo twege ngo turabanda mbwira abanyagitega kujya munsi wa show hariho ico bise nyamacoma ni kuvuga ku bantu batakizi ni ryambere kizoba kibonetse mu gisagara ca Gitega. Kuba ko bananyumva neza nico bita Rolex ni nyamacoma ni nyama yokerejwe aho nyene fast food ushobora gufungura ukumva kuryoherewe nayo. Je ndizeye umuntu azohashika kwiyo show azojya iyo nyama yana ndazi azogenda aryohewe nta hana azosaba kuyibona. Hango ako niko kabijya kanu je nabazaniye kazoba kavuye mu gisagara ca Bujumbura kazoba kahageze ngako ngoma bar. Kumburi reka twongere utwibutse mbega ico giteramo kizoba ku munsi wa kangahe ikibanzi cyahe mbega kwinjiraho bizogenda gute? Igiteramo ni ku munsi wa Pasika itariki 9 azoba ari ku ngoma bar kwinjira n'amafaranga 300 VIP haje ushobora kwicara neza ukabona ibintu neza atagukoma cyangwa kugunde amafaranga 500. Ya tugarutse subira wibutse abariko baradukurikirana abastar kumbure muzaba mwazanye muri kijya kibanza ciza cyo ku ngoma bar. Ya abastar novuga principal bari kuri affiche hariho umuririmbyi Berry Music, hariho Eripro, hariho zo&Rapboy, hariho YC Mr Pondis, hariho Delay, hariho Ox, hakabaho n'ayandi surprise y'abaririmbyi bazobona ego b'abaririmbyi ako barakora benshi batandukanye ndashobora kuvuga muri bamwe nk'aba Nick Jaloy ba TNC turabona n'abandi abaririmbyi batandukanye ku ruhande ba Man B turabona imigwi y'intambo nka Black Swagger turabona umMC Makaveri abo n'abantu bose bazoba bahari. Turabona rero aho umuntu nibagiye DJ akomeye cyane DJ avugiza Satbi niwazoba hari DJ NC akazoba ari kumwe na Solight DJs akabara aba DJ bo ngahe Gitega basanze barongowe nanje DJ Solight. Ya nibaza aba DJ bamwe barabazi abatabazi ndibaza n'uwo musi wo kubabona aba DJ. Yes nuko musanze ibintu bitunganije. Yes kumbure Solight reka tugushimire ariko hariho urunani kumbure rw'aba DJ dusubirire utwibutse akazina ka rujya runani kujya twumva ko hariho Downtown DJs bibujumbura DJs bane n'abandi ya ni Solight DJs n'aba DJ bo ngahe Gitega
ya aba DJ bashika batatu ya bagiye hamwe kugira ngo bakore ikintu kiri hamwe no bazaba bari hamwe no DJ NC Holster DJs beshi tumumenya twamumenye avugiza Sadbi ego hari akantu noma nibagiye kukubaza bro kubijyanye n'iki giteramo ya nibaza ibintu byose mbajije birakwiye gusa kimwe cyo ndashimira Igozen TV iri kumwe natwe muri kino giteramo iri kirabandanya igifata mu mugongo gushika gihere nkashimira na radio Humuza FM isango nayo nyeri kirafata mu mugongo kino giteramo kandi nkashimira n'abantu bako babandanya bagisupportinga ibinyamakuru social media nkashimira n'abandi abantu b'Igitega bako barakora kugira ngo kino giteramo gishike kure yeah. nuko Solight reka tugushimire hariho benshi biyumva ati mbe eske kubera iki utapresence ikiganiro ariko nararushe kuguma ndakubwiye ati ndiye ni Prondo umusatirizi nagarutse kuri microphone ngo umutumire ndamubaze ngo witwa gute tuba tumuzi kuko jewe nta abantu badafise izina ndondera kubundi buryo uri usishobora kugaruka ngo DJ Solight bakwitande ngo kunuko izina baba barajyanditse kuva kera bro nuko yari Pro noneho behind the camera reka ndagushimire cyane very soon uzobona umujama mwiza umutipa kiri muto yadufashije kugira ngo turonke ama image meza ameze neza kumbure ushobore kumva n'amajwi atagira gatosi reka kumbure ndanakwibutse ku munsi wa Pasika tuzohurira he ku Ngoma Bar mu giteramo cha Indundi Concert igiteramo kumbure kizokoranya abastare nka bose bariko barakora neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse uzonabona DJ Solight n'aba DJ kumbure bahurikiye muri Superlight DJs Pro cyangwa umusatirizi umubone live kumbure nzobana higereye kugira ngo tubandanye dufata ama image ameze neza asante sana bro tuzongera guhurira muri kijya giteramo cyo kwipasika bro yes kabisa urakoze cyane kuri kano kanya kabisa utemaye nawe ya ubaho kabisa mumfatire tubone umuteye adutoyinga Igozen TV.